Yes, nukuri igihe cy'isaha 7:51 the star system from Monday to Friday buri kumwe natwe kabisa. Ni Rubambo OG ni Big Ngakundi ruhande wa kanimba ndi kumwe na Igor Burundi amwite Igor Lamanyana nkuko ubimenyereye. Mwamaze kuvyumva twevugije umwanya utari muto cyane gose ako kandi turayigarutseko. Turaza kuma twigaruka ku mwanya utari muto kugira ngo muyumviritse neza indimbikira ishasha imaze imisi 3 yonyene. Indirimbo uyu muririmbyi ikazi ndavuga Esperance NDORICIMPA umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana ubu tuvugana mu azamaze gusha muri za Black FM wayibonye ku mbuga zacu zigazi zitandukanye aho kabisa abateri bake mwari mwashatse ko tumutumira this time kabisa turi muri za Black FM dushimira abantu bari live amazi ko turi kumwe dushimire kandi bari kwatwumviza ku isambirizi ibiri bivanye n'ivyaremwe bose katibutse ko turakunda cyane gose bwana Biggie wamaze kuba nawe wikabagatanya canke wishira ku yundi mwanya ndagusaba unyakirire Esperance NDORICIMPA hari akundi ruhande mu izina rya Yesu Amen. hava ngo Yesu akuzwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe na Yesu akuzwe byose ico kintu sibyo na akuzwe ni mu Kinyarwanda bashaka Ego ubundi bwo aho Yesu ashimwe rero mu izina rya Yesu Amen amen Hallelujah Amen Hallelujah kandi Amen karibu cyane muri Black FM Ego murakoze nameze neza cyane turashima Imana asante ndiwe nko babwiye turi kumwe na Esperance NDORICIMPA sanzwe arongoye canke inyene fondation FN nuko fondation Esperance NDORICIMPA mu bintu byakuza ivyo birimo ndibaza navyo nyene cyane gose nazanywe na byose ibikorwa byose dukora nivyo byanzanye baza kutubwira anyway so bamwe guca Canada mwe guca buri migano kai waje gyari gushikino saho maze imisi ngana gute maze amayinga 3 ndi hano canke indwi zitatu mu kirundi ciza egome indwi zitatu ego mwizo ndwi zitatu maze ngaha ibikorwa maze gukora n'ivyagute maze gukora ibikorwa byinshi kuko nazanye no kugira record y'indirimbo zanje zitari nke na collabo nakoranye n'abaririmbyi babiri hamwe n'ibikorwa bya Fondation Esperance NDORICIMPA nabyo nyene turamaze kubirangura yego Ubundi bwana Biggie hano benshi bataramenya donc no fondation isanzwe ikora iki hano benshi bataramenya mbega yahora ari hehe ushobora kuba muvuga ibintu mu bose ngara handa ushobora kuba yarari atari ngaho ushobora kuvuga ibikwa vy'Imana shanzwe bikorera he ino fondation ya Esperance NDORICIMPA ishobora kubiherereye he ubundi kubatanzi amazina ni twa Esperance NDORICIMPA nkaba ndumuvuga butumwa n'umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana kandi akaba ari jewe ndi umuyobozi wa Fondation Esperance NDORICIMPA iyo Fondation Esperance NDORICIMPA ni fondation ishingiye ku rukundo nta nyungu tuyironkamwo nta bufasha bundi twebwe twenyene iby'Imana iduhezagije turaheza tukabisangira n'abafise amikoro make ego Yes, Fondation Esperance NDORICIMPA yavutse ryari yavutse bigenze gute kuko kugira ngo umuntu akore ikintu cy'umutima mwiza nk'urukundo inyuma yo kubikora canke inyuma yo kwiyumvira kubisha mu ngiro abafise ikintu camusunitse kamubwira ati kora iki kintu ubundi nk'uko ijambo ry'Imana ritutegeka nuko dukwiye gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda rero hanini burya anye umuntu ntafasha canke ntamenya ntakora ikintu atakizi ubundi natwe haraho Imana yadukuye twarashonje twaranyotewe Imana itugirira neza rero Imana imaze kutwibuka twaravuze tuti kubera iki tutofasha abakiri hahandi twari turi bituma ntangura ico gikorwa nje mu Burundi naragenda mu ma prison nka bufasha abanyororo mu ibanga ata muntu numwe abizi uretse abagenzi ba hafi ubundi nkagenda mu bitaro nkatangira nkarihira amahera abantu baboshwe mu bitaro babuze ukuntu bavayo abandi ugasanga bafise ama ordonnance y'imiti nta mahera bafise ivyo n'ibikorwa twakora kuva kera ariko hari n'abanyeshuri twarihira amashuri b'imfuvyi n'abatari imfuvyi ugasanga afise ubwenge mugabo abavyeyi biwe ntibishoboye kugira ngo bamurihire amashuri navyo nyene twarakora ibikorwa bitandukanye mugabo nza gusanga yuko kubera yuko ntari kuri terre ntari Burundi biragora kugira ngo nze shikire abantu bose nkeneye gushikira rero niko guca negera abagenzi ndababwira none mubona gute tugize fondation ubundi
tugakorera hamwe kuko abanyarukundo ntabwo ari jewe jenyine abarundi burya turangwa n'urukundo ubwo rero turegerana ndabishyira ku mugaragaro n'abandi benshi gushika n'ubu hariho abansaba bati nanjye ndashaka kwinjira muri fondasiyo yanyu urumva hariho abantu usanga bagira urukundo ugasanga barakeneye bashaka gutanga no gufasha ariko nta buryo bafise kandi bafise uwo mutima n'abandi nabo nkanje ugasanga ndafise ubwo buryo ariko nta kuntu nshobora gushikira wa munyagihugu akeneye gufashwa uko rero niko dukorana muri fondasiyo Esperance NDORICIMPA hariho abatanga uburyo hari n'abatanga umwanya yego gushika ino saa muri fondasiyo umaze gufasha abantu bangana gute imba atari ibanga canke ntabwo ari ibanga abantu tumaze gufasha nta nubwo mpora ndabaharura ariko mu kw'icenda umwaka uheze twafashije abapfakazi 30 twabaharonkeje imitahe yo gutangura nyene kudandaza utuntu dutonya kugira ngo ntibabure umunyu canke isabuni hanyuma twarungitse kwishura abana barenga 100 mugabo bo twashize ku mbuga bari nka 70 nibo twashize ku mbuga ubwo rero abo bana dufashije tubaronsa ibikoresho by'ishuri byose atakintu na kimwe babuze nukuvuga abana bo mu wa mbere twabahaye liste yo mu wa mbere gutyo twafashije abana kugeza mu 12 yego sawa bwana inkuru zaryoshe urumva nyine bica bigwana gato ariko ntaco yesu mu bikorwa nk'ibi uko biri kose hariho ibibazo ugenda uhura navyo inzitizi ugenda uhura nazo n'ibindi byiza ugenda uvuga ati navyo ni byiza cyane gose wowe nka Esperance nibihe ibibazo wagira uhura navyo kugeza ino fondation irindi gira imaze kugira gushika uno munsi nta kibazo novuga yuko maze kugira kuko abo dukorana igikorwa babikora babikunze nkaba mfise n'umanaginga ivyo bikorwa ni Da Silva nawe nyene n'umuntu w'umwizigirwa nyene urabona ko dukorana nta kirapfa gushika ubu kuko iyo habonetse uburyo turapanga nk'ubushize twagiye Nyanzarake n'abanyabujumbura bose bari amatike bagenda gufasha Nyanzarake urumva yuko ari ibintu sino kwidoga hariho ba Esperance benshi ngaha mu Burundi babikora bamwizera muri Esperance Fondation twuvuga ko igizwe n'abantu bangana gute mbega kuwinjiramo no mugwi biza gusaba iki kwinjira muri fondasiyo Esperance NDORICIMPA nta na kimwe bisaba ikintu bisaba ni urukundo gonye nuzana urukundo ni umutahe dukeneye bisanga nta mafaranga umuntu azazanye nta mafaranga mu rukundo rwawe gusa ariko dukeneye ubundi tugakorana yego anyway dusubire inyuma gato ku bijyanye n'indirimbo zawe afite indirimbo nyinshi wagiye urakora ariko kandi tuzi ko ibikorwa byinshi utari kubikora ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko sinzi ibikorwa byinshi mu gihe tubona ko umwanya umwe ushobora kuba uri hanze y'igihugu undi mwaka ngaha mu gihugu cy'u Burundi tukuvuga ko ibikorwa bikorera aho ushobora kuba utuye cyangwa ibikorwa ubikora ngaha mu Burundi ibikorwa ndabikorera hose kanatsinda n'indirimbo zanje murabona yuko mpora ndazishira no mu rurimi rw'icongereza no kugira ngo n'abanyamahanga nabo nyene batahure ijambo ry'Imana biciye mu ndirimbo yego neza cyane ariko kandi kuririmba no gukora ibikorwa bya fondation burya kweri n'ibikorwa bya misi vy'iwawe ntibikuvuna nko mu mamandazi ko biri kose abantu baba musanganye namwe bwo bazi bigoye cyane gose iyo mukoze ubuzi bwinshi birabagwa cyane bigenda gute kubimanaginga byose birakorohera biranyorohera cyane kuko jewe nta nubwo nta mwana mutonya mfise umuhererezi wanje ari muri universite urumva yuko mfise liberté ikwiye yo gukorera Imana mu buryo butandukanye icyari kumbuza gukorera Imana nukurera abana batoya abana banje barakuze ubu ahasigaye nuko nkorera Imana nivuye inyuma mu gihe nsigaje cy'ukubaho kwisi anyway tuze ku ndirimbo zawe rero sasa tuve kuri fondation ntituvuga byinshi twabivuze ko uherutse wadusigwa ivya fondation inatanguye like byose turavyumvise navyibuka waje muri Black Fence nyisi n'ijambo uje by the way ariko tuze ku ndirimbo zawe wakoze double release indirimbo zibiri uzishora icarimwe ama audio akushufata diso gusora video ku ndirimbo imwe ndabona igiki cyagusunitse gusora indirimbo zibiri icarimwe ku mwanya umwe icyatumye ndabikora nuko indirimbo imwe ari ya Noel ivuga ngo mwisi havutse umucunguzi iyo ndirimbo ifise igihe gitonya murabizi Noel yuko
ihera bica bijana Ego. twarindira iyundi mwaka egome hanyuma nkaba nari nateguye yuko indirimbo nise urukundo ko ariyo nzotangura gusohora ndi hano mu Burundi nicyo cyatumye rero ndazisohorera rimwe zibiri ushobora kumbaza uti kubera iki video ariyo yasohotse ku ndirimbo imwe iyindi iracari mu gikoni bariko barayikora barayitera indirimbo y'urukundo egome ariko nayo nyene mu ntango ndibaza mwiyinga rya mbere ryo mu kwa mbere ni ukuvuga 2025 nizoba indirimbo ya mbere izotangurira izindi zose ugerageje kureba amasanamu yino mw'isi havutse umucunguzi abona ko amasanamu yose yafatiwe inyuma y'igihugu niyo yindi twitega amasanamu afatiwe inyuma y'igihugu canke ni hano indani mu gihugu iyo ndirimbo ya Noel ubundi je nkunze kugira gutanga ibikorwa gukorera ibikorwa hano kuko mashaka yuko aba ugwaruka rw'iwacu rutera imbere canke tugwereke ko turushigikiye kuko ibikorwa bakora ni byiza yuko babona yuko arabizigirwa barashoboye rero nicyo cyatumye mpitamo gukorera ibikorwa byanje hano mu Burundi ariko iyo ndirimbo nayikoreye mu mahanga nayikoreye muri Canada mu ntara yitwa Ontario ville yitwa Toronto niho nakoreye iyo ndirimbo bivanye n'umwanya mutonya nzoba mfise i Burundi iyo nza kurindira ko amasanamu ndakorera hano nayo noyisohoye mu kwa mbere yego yasinye bateri ibanga ryawe zimwe mu ndirimbo watubwiye ko ari indirimbo wakoranye n'abageni batandukanye n'izo ku giti cawe nyimba atari ibanga twitege indirimbo wakoranye nande indirimbo hari indirimbo nakoranye n'uwitwa Sabasi hamwe n'iyindi nakoranye n'uwitwa Divine Light ashaka ndamukubaze kabisa asha Divine Light yaje gutega kuri airport by the way ntekuzira ubuse yagiye gutegera umuvyeyi ko asanzwe ari umwana nkunda cyane nukuri aranyubaha kandi n'umwana bigaragara ko akeneye urukundo rw'umuvyeyi ariko shari numengo na lancement officiel yiwe umengo niho mwari muri umunsi wa munsi kuri nuze kuri Holy Center kandi hajya nta nubwo twari tuzinanye ni bucuti yambwiye ati tugendeyo ninde ngo n'umwana yitwa Divine Light ni ntangorane ko reka tujye kumushigikira nta nuwo narinze ukuntu asa ego hacapfukamo urukundo azamwe umuvyeyi gufashanya cyane gose ina Divine Light by the way asaza afise umuntu amushigikira cyangwa asora indirimbo imwe mu mwaka bivaye maybe n'uburyo nta plan ufise kumushigikira canke nibinye by'amakuru abo bisanzwe ibintu byo kumushigikira ntavyo novugira ku maradiyo kubera yuko iryo nibanga wasanga unabaze no kumushigikira mu bwo ntushake ko abantu babimenya nibanga sino muvugira canke basukule lebo ufashe waririze ugate we muri ivyo wambenge gufata niwe Divine ati mu gituzo ahubwo nyene iyo programme ntayihari muri fondation yabonetse ibyo byo kugira debo y'intuzenya gufasha abaririmbyi nta nubwo ndiko ndabirota na gatonya kubera baravurugana oya si ukubera icyo nsanzwe mfasha abaririmbyi batari bake mugabo jewe nahisemwo kubikora mu ibanga umuririmbyi wenyine aryohewe azogenda avuga ati ndashima Imana ko uyu muvyeyi yamfashije icyo ni ku giti ciwe ariko kuri jewe nahisemwo kutavuga ngo nafashije naka ntabwo jewe ndabibona yuko ari vyo turanakunda no kubona abantu benshi bakoze indirimbo bazikora amatuwa bagakora n'ibiteramo vy'ama concert donc ya zino ndirimbo zabo ariko niko turabona kuri Esperance tubitahure gute hano ico kintu ndiko ndacifuza cyane ndiko ndanagisengera mugabo kingoye gushika ubu unye n'umwanya gutegura concert bisaba umwanya wa repetition ukwiye nanje murazi yuko nza nkuje kurahura ifoke nzoza mfise amezi abiri aho nshobora kuzokora concert nkakora n'igiteramo umwanya ukwiye yego yes dusimbire ku ndirimbo mw'isi havutse umucunguzi ugiye kuri iminsi 3 amavyuzi 60 no kuri icana 600 wowe nka Esperance Ndoricimpa uko we expecting akizokwakirwa niko yakiriwe cyane gose ndetse yaranarengeje kuko nanje ubwanje iyo ndirimbo ndiko ndayumviriza nka umenga
n'uwundi muntu yayiririmbye kuko ifise amajambo meza cyane atanga neza insobanuro ya Yesu Kristo uwo ari we aho yavukiye. Iyo ndirimbo iravuga ndetse n'agatumba Yesu Kristo yavukiyemo, iravuga Ntaco wamusigiye. nta na kimwe namusigiye. Yego n'agatumba Yego. yavukiyemo. Yego n'agatumba kabisa ngo i Bethlehem Yudaya ngo niho yavukiye ngo kandi n'umwana w'umuhungu. Yego mukaza kuturirimbira ntacyo Mukanya. nta Mukanya kibazo turirimbira. n'isaha turaza kuyumva nta ngorane. turirimba mu kanya isaha niyo tutazi. asa neza ariko umenga ari ku mugoroba hagomengo hari mu bucagucagu na mucaguca ari mu bucaguca. Yego hari bibiri ivuga bari mu mucaguca Yego Mucagucagu. wabungere bari baraririye ibitungo nibyo hari umva no hari mu Yego. gatondo ahantu dusenga cyo twimera aho twebwe ngaho dukoresheje ubwenge bwacu ntabwo byari so usanga hari ukundi ukuntu bibiri ishobora kubirikira bivuga. Yego. so anyway asante sana uriko waririmba kenshi wisunga iki wewe mu kwandika nisunga cyane cyane nisunga kuri temoignage yanjye y'ubuzima ubuzima bwanje. Iyo mvuga ugukomera kw'Imana nisunga ku by'Imana yankoreye. Iyo ndirimbye imigisha Imana itanga nisunga aho Imana yamvanye naho ingejeje. Wow. Yego. Wari bwaririmbe ku buzima bwawe cyane gose. muri nk'indirimbo ihe iyi. ndirimbo. Hari indirimbo nanditse mu Kiswahili ivuga ngo akisema takubariki hakuna Akisema. atakayezuia. Akisema ndayibona. Imana ivuze kwaguhezagira nta muntu n'umwe agira. Par exemple ushobora kumbaza uti none ko ari umukene washitse gute muri Canada, urumva ko ari igitangaza cy'Imana kuko n'umukire ararondera visa akayibura, none jewe umukene nayikuye he? Urumva ko ari igitangaza cy'Imana. Yego ariko ino ndirimbo irafise ukuntu ushobora kuba yaraje bivaye na situation ushobora kuba wari urimo, tutisunze ibihe wabayemwo, tutisunze kandi ibihe ushobora kuba urimo. Wari mu bihe bimeze gute kugira ngo nde wandika akisema mu majambo twabonye muri ino ndirimbo imaze ikingo cy'umwaka wose? iyo ndirimbo kenshi nkunda kwandika indirimbo, nkunda guhabwa indirimbo iyo ndi mu masengesho. Iyo ndirimbo ukuntu nayanditse ushima nayihawe ndi mwibarabara ndiko ndatwara imodoka. Hari ukuntu aho nakora nayiwanje byamfata ka 5 minutes ndi muri autoroute. Rero nariko ndatwara imodoka nziza cyane bita GMC yuko. Wow. Iyo modoka ni abanyamerika bashiyicaye mwumva kabisa yuko byagiye. Ubwo rero haza umuzungu agomba kunca imbere, hanyuma mfata fre nihuta. Niko rero guca ndamwidogera ndi mu modoka, ushobora kuyidoga muga muntu ntakumva. Ntabwo ntubona ukuntu ugomba nasanze ndiko ndakankama mu modoka atanu mwanyumva mu Kirundi. Nawe nta Nkankamira kirundi. umuzungu. nta nubwo yari kunyumva ari mu modoka yindi. Hanyuma ngeze imbere urumva yuko byashitse, ubundi nagenda nsenga ndiko ndaja kwazi ko n'umwanya muremure. Hanyuma ngeze imbere nibuka ukuntu jewe Esperance umudamu yibera mu bwiza ku gicumi najya bigoranye. ngeze muri Canada Ndi muri Canada Mu ndi muduga muri mwiza. muduga mwiza ndi muri autoroute ntangiye gukankamira n'abasangwa butaka n'abazungu. n'abazungu. Ndavuga ni iyi Mana n'igitangaza kweli. Ubwo rero byatumye ninjira mu mavuta yo gusenga cyane. Iyi ndirimbo nayihawe ndiko ndasenga nshima Imana aho yankuye. Kandi nukuri harageze igihe ntwenga ndavuga nti ariko Imana ize gutwenza kweli. Jewe espede ko ndakankamira umuzungu mu gihugu ciwe. Esperance niwe yandikira. Ego. Wow. Indirimbo zose nije ndazandika. Ego. Je nuvumenga oduha kapira ino ndirimbo vema yanjoheye. Ako amazina atubwire uya amazina atubwire n'ubutumwa buri muri ino ndirimbo kwanza. Dushobora gusanga titre y'indirimbo idasa n'amajambo ari mu ndirimbo. Indirimbo iyahe? yasoze video Iyi ndirimbo nasohoye video. Ni indirimbo nanditse nshaka kubwira abantu neza identite ya Yesu Kristo. Hari abantu bujyanye bazi ko Yesu ari umucunguzi mugabo batazi naho yavukiye hariho. Jewe rero nashatse kubwira umuntu, hariho abantu usanga bakunda Imana ariko batazi gusoma. Akarindira ijambo ry'Imana ko rivugwa mu ishengera bariho ryumva. Hariho n'abandi usanga bazi gusoma ariko badasoma Bibiliya kubera umwanya canke ari igitabo kitabanezera gose kuko ari inkuru za pase. Yego. Ariko mu minsi 13 hasohotse indirimbo navuga urukundo kuko navuga naho nyeke indirimbo amaze gusohoka n'amasana matarasohoka.
notse gutahura ko ifise ubutumwa bumeze gute indirimbo urukundo aje gute indirimbo y'urukundo ni indirimbo nashatse yuko twibukanya twebwe abana b'imana yuko urukundo ari bwirizwa rya mbere imana idusaba bidashingiye no ku madini cyangwa iki nutemera imana ni ngombwa akunde mugenzi wiwe nk'uko yikunda urumva urukundo ni bwirizwa rya mbere dukwiye gukundana uko biri kose kandi muze muraba hari urukundo no mu buzi iyo abakozi mukundana kenshi usanga mwifitiye amahoro umenga ni famiye ndetse niyo wasibye ku kazi bakaguhamagara bati wowe kutabonetse bimeze gute urakomeye ubwo nibwo rukundo abantu bashobora kuba bibaza impamvu ushobora kuba washize indirimbo hanze mu kigo cy'amezi 9 ushobora kuba batarabitahura iyo bariye impamvu donc indirimbo wakoze indirimbo urukundo agiye kuza inyuma y'indirimbo ndagushima ego umwanya munini majamake ni ukubera yuko aho mba murabizi neza yuko ntaba mu Burundi amadepanse aragoye iki ni tureke na depanse si yari ingorane n'umwanya kubera yuko jewe akazi nkora amezi 2 ukwezi kumwe nkaba niruhukiye rero ahubwo ni VVIP uhebwe ntukazusubira cyo wihebeye ku mwaka mfise amezi 4 jewe mba nicariye ahembwa acayigira tuza muri vacances mesha twakorana ntawo mvuga izina ikabasha kubona muzi ngira ngo ntawo nza kuvuga ko umuzi yahembwe bo twikanye yagaruka kundi kwaje gukurikira avuga ati baje Maya Biz ni benshi nuko babigenza ndafise n'umukorege nanje ameze gutyo ahembwa cagwara au modeju kandi ari umuzungu kandi ego bagiye kubaza kwifata neza abanza kwaza kuyakonsoma utiyo namwe atakazi mukora rero mukora namwe iyo atakazi rero badiko ndakora muri kwa kwezi kumwe niho ndonka umwanya wo kwegeranya kuko indirimbo so kuyandika yonyene no kwipangira amajwi kwirungikira abahinyanyuzi n'abaproducer kugira ngo babikore navyo nyene bisaba umwanya yego bega nyene ahubwo nyene kwa swibutsi uyu muntu naje unyibuka ijibuye uriko akora muziki uri hariya impamba mukunda guhana zo apari yuko umwanya bagora niza hamwe kibazo cyakabi cy'ikwikira ico nyene gukora muziki hanze no kupromotinga mu Burundi biraborohera mwebwe canke akabazo busanga mukurana kuko aba diaspora kenshi abantu bahanze bakunda kwidoga ati twebwe promotion y'umuziki wacu nakunda kugwana cyane bigenda gute kwe mwebwe nawe jewe ntibingora sino kwidoga n'ukuri sino kwidoga kubera yuko burya ikintu cyose gisaba kwizerana ndaguhaye igikorwa ngo umfashe binsaba ko ndakwizera ubuze tike bagikora neza cyane kandi naho byo kugora hari ikintu cyane nabonye abantu bo hanze tujya tugira usanga tutagira ukwihangana umuntu umusabye service umenga cika umuja wawe oya yesuko bikora umuntu iyo muri ko murakorana uramufasha akagufasha birumvikana kabisa supporting ego ariko kandi gospel mu bundi ubona hehe gospel mu Burundi uyibona gute kuntambwe imeze gute gospel mu Burundi nibaza yuko atantamba myirimwo kubera yuko jewe ku giti canje abakozi b'Imana baririmbye bagenzi banje nta numwe tudahuza bose ndabaramutsa kuko kanatsinda dusangiye ikivi yego hambavu yiwawe ku ruhande rwabo nabo bimeze gute nta kintu umuntu ashobora gukosoramo muri gospel mu Burundi aho rero ugomba kunshira mu cyaha kuko sinovugira abandi je navuze ku giti canje yego ariko twarabonye uko bikosana bishi bikunda kwidoga sikto abantu muri gospel ati gospel nta support turonka kunuku ariko nawe kavuga uti je ko ngeza mbo mengo ni sawa we nawe urabona ko support itahabwa itaboneka canke wo kuba uvuga uti je meze neza nta kibazo jewe nibaza yuko ibintu byo kuvuga ngo support jewe ndangamiza amaso ku musaraba Imana akaba ari ikora support kiza yego that's nice anyway mu gitsiramo cy'amaguru waritabiriye cyane berikira cyarabaye Denis icyo mu Australia Australia oya sinashoboye kujayo kuko
yantumiye mu munota mu gihe gitonya ariko twaraganiriye hari ikindi giteramo ariko arategura kizobera Montreal naramwemereye yuko nzoba mpari n'ivyino mu Burundi vyose bingafise vyinshi ubu nyine bari kindi hari ibitemo uriko urakora hanze y'igihugu hambavu ivyo tubwiye oyaye muci haheze hariho amakonseri yagiye aba bakaza bantumira nababwiye yuko nkora amezi 2 ukwezi kumwe nkaba ndi muhira rero iyo ibikorwa bigeze ariko bwako kantu jewe aho kantu jewe bya kansizemo ikibazo ni ku kazi meze uko cyane ni ku kazi meze uko ni kabiri mu kubera niko ariko wowe vyipfuza oya niko nakazi ni mu bazungu ni kontra imeze uko ni kontra imeze gute ukora amezi kuri kwezi kwa uri muhira hani demo kuri kwezi kwa uri muhira mpaka y'amezi 4 ahereye mu mwaka ego ako kwezi ako guhembera nako oya ntibaguhembera uko kwezi umugu ushatse ugakora bashaka kuvuga ati je ngo mankure mugabo ushatse urabasaba ukabandanya gukora mugabo je nikundira nyene agakonje ego imyaka yakigeze kure dukeneye kuruhuka yego cyane bona rubamba dufashe kugira ngo cyo tuzatwumvirize indirimbo y'uno murivyikazi w'indirimbo mpimbazamana tugere nico tuyivuze ko mu mwanya muto cyane nuko tuyumvirize duce tugaruka duheje kumviza cha ducishiriza ko nawe yikore mu gahogo amace tubaha umurongo wa telefone maze tubone kubakira mu gico muterereye duce tunamurekura yisoze canka siginza amavuta tuyumvirize handi uyafse n'inzi demission no musinye n'ibikorwa vya mission ari mu kazi kose fuyene niko bimeze tuyumvize duce tugaruka tumuhe ijambo kabisa Biggie Esperance ari kintu turi kumwe na CEO wa FEN Fondation Esperance Dorici wazi ko fondation igeze kumfasha nanje bari mubizi iyo yagufashije wowe warakuyemo gwa kumfasha nanje asigaye twebwe natwe yageze kumfasha yageze ko afite urugendo igihe kimwe ngenda ahantu bavyibuka Esperance ndavyibuka yageze ko afite urugendo ngenda mu gihugu runaka cyo gihe barantumira munyama bambwira ati umutawaye matito nizokuriya déplacement urumva ama fondation Esperance ivuga ati twe tutagutamwa nuko anyway tubonane kiganiro abona yuko wa mwaka baca bambwira baca bambwira turagutamwa barahabaye nani aruzi ngo biroroshe barakaje imbere yazo badutamu kabisa mukube muza nava yawe kawe asante sana anyway
kwa mwe kwa tujana rubambo twayibonye tuza kwiraba neza nza gatonje ndabishatishe kamaso ariko mugabo turirimbe gato aradufasha akapera ino ndirimbo yiwe maze imisi igera kuri ingahe kugira ngo n'abandi bumvirize ko indirimbo ari yiwe muri rusange. ego ntitunga nta muhungu oya nitunga ungana n'ibiraho yego kweje ndigikuri ni katapira ubawe kabisa dufashe akapera y'indirimbo kugira ngo tuze kuza dutanga n'umurongo wa telefone. ego cyane. Noweli Noweli niho havutse umwami Yesu, bamarayika nibo bavuza inkuru nziza, babwira abungere ntimutinyumve inkuru nziza, Betelehemi Yudaya havutse umwana w'umuhungu, ububasha n'ubutware mujenama akomeye, amena. Haleluya. Ririmba vuza impundu ko Yesu yavutse mwisi havutse umucunguzi, azokwitwa isumba vyose Emmanuel. Mwisi havutse umucunguzi, azokwitwa isumba vyose Emmanuel. Ririmba Noweli, ririmba Noweli. Haleluya. Amena. Merci beaucoup. Nibaza ko twere kuri umurongo wa telefone gute